twarutanguje n'uruganda ruri mu minsi y'isengero twatanga byo kumvisha abarundi n'abaturongoye ubuhara bw'igisata bikuru twawo mu iterambere ry'igihugu ko gifise ubuhara budasanzwe hama mugashwa turaba n'inzitizi ico gisata gihura nazo kugira tuzivugire hejuru leta imenye kwitegeza kuzikorera ko zitavuye mu nzira bidakunda ikibanza gisata cy'abikoro twabo mu iterambere igisata cy'abikoro twabo mu iterambere nuko abikoro twabo bwa mbere nibo batuma ibyo dukoresha mu buzima bwa misozi tubibona iyi hoteli turi bose ya leta mugabo turiko turagira yose nyine turaza gufungura si vya leta n'uwikorera utwiwe umva naho ndaguhaye akarore n'ahandi n'irya modoka tugenderamo yakozwe n'uwikorera utwiwe wo mu kindi gihugu niwe yayikoze ndetse n'amavaccine ya covid usanga ari amafarumasi yakoze mwumva rero no kumenya ubuhara bw'abikorera twabo mu kwisi no mu bindi bihugu twafata bakarore no mu gihugu cyacu mu gutanga akazi abikora twabategeza gutanga akazi mu gutanga amakuru y'amahembe si n'abikora twabatanga hajya leta asumbanya ubutunzi mu gihugu leta zikomeye nyimba leta zimwe za Amerika zifise leta yafise uburyo bukomeye nuko ari abatanga kuri muri leta zinari benshi aha mu Burundi turi bake batanga amakuru cyangwa ni uburyo bwa leta buba uki urumva rero nico gituma muri ico gihe twerekanye neza ko ico gisata kirakomeye cyane kirakomeye navuze ibijanye n'inzitizi ntamba nyamukuru abikora twabahura nazo intamba y'abikora twabahura nazo ni intuze bwa mbere nibijanye n'ingene by'ubutunzi gifashe mu gihugu urabona mu Burundi hari ubukene bwinshi kandi ubwo bukene butuma abikora twagashaka ko kugira ushimwe ishira hamwe cyane kiteza kora kwa nashaka gushorera uri muri turi mu gihugu bikenye cyane 70% y'abantu bari mu bukene budasanzwe usanga imigambi y'urukore nabo gushorera batubaho kubera ubukene basanga n'ibijanye n'ibi bya infrastructure rero ibikorwa amabarabara imyaga nkuba harabo usanga bakeneye nk'amafigo babikamwe ibintu bikoba imbere ko babishorera hanze izo za bebe ibintu rero bikenewe byinshi ivyo rero hacakenerwa uburyo leta reteza kurondera uburyo bwihuta kuko uburyo bubonetse buca buduha ibintu bitatu ubwa mbere bya bikorwa turondera remezo ibyo bikorwa by'ama-infrastructure by'amabarabara n'ibiki bari nibyo bari kubirakorwa nikozwe bice bituma ya secteur privé itera imbere cyangwa cyabikora twabo hanyuma kandi no babiko birakora bihakaza abarundi benshi bikabaha n'uburyo bimwe bwabyo gukora ko kugura ku isoko bwasha bwiyongera ikigira gatatu kandi ya madovize tubamo turakenye gica gihagara kuko amahera bariko arinjira ku ruhando gatatu ivyo rero ni ibintu bihambaye z'iko cy'amadovize aho kitugejeje izine indizi za kabiri nizijanye n'ibi by'ibiturire rero no kutakurikiza amategeko hamwe kutakurikiza amategeko nimwe n'ibintu bisanzwe abatayakurikije ibahano ibiturire birira munze ubutungane ntibukore nk'ubu tugomba nk'abantu nk'amasoko yatanzwe nabi cyangwa n'ibikimwe ukabona ubutungane buriko burakora abo usanga zigezagezwe nasigere zitangwa ugasanga muri administration abantu bashaka kuremera babikora utwo babakibi bitanga za confusion ko gusanga nk'umuntu ni commune ugasanga karaba ngo tanga ibi mbere bagashiraho na monta urana n'ibintu bidasubiye umuco usanga biko biraremereza abikora twabo n'ibyo by'ibiture byo kutangana ugasanga abagwiza tungana bari kubarangana harari kwaronka kundi bakaza no gusubira no gusumba abana nabyo rero bya confidentiel ibi byo kusanga abarashobora ati finalement rero kugira ugire affaire cyangwa yawe komeye ugiza kufite n'amabanga ya leta mba ndi mustanteri ko ni mustanteri rero reka amasoko yose yo mwishigishira hamwe amasoko yo mwikomene yose shabajewe ndumushikiranganje kana kareka tisi agashira hamwe nakanyegeze mugabo ndakarimwo akariko kazubaka ibintu byose byo mushikiranganje wanje canke dufashe nk'abantu ibi bya Susumo ni bande baza kuronka amasoko muri Susumo yo kugira baduhe isukari ni bande turasavye batugiriye list nayo ma society urebe ko kintu bakita kubitirwa hakuru haba iyo komisiyo yabaye ryarumva abantu badashobora guhanwa ibironka bamwe bafise n'ubundi buzi byo bita confidentiel ivyo nta hamwe yigeze bishikana ibintu
bigenze bishikana inyuma bashobora bita capitalisme de copinage y'abantu b'abagenzi bazinanye bavuga bati duhana amasoko tworoherezanye abatarimwo bagaca bagenda none wa muntu wawe nyine nawubwira ngo banza uruhu ukore uko wantumenera azotahira he uwo guruti banza uruhe byose wonde kugira ngo acatahira he yaba hawe niyo kometisha muvuga ati n'ugwaruka je kura ni maire ndagiye imbere ko ngiye imbere ndateye imbere ko ndabishoboye nzozamura abandi mpakaza abandi cyangwa turi no kumenya ibya entrepreneuria nuvuga yuko tuvuga tuti ntitwovuga yuko abantu bose bategetse ko aba entrepreneur none abantu bihende si bose harimo n'impano bwa bose ubishoboye kugerageza ubwo rukata turubwira nabo ati banza nawe winde kuvure urabe icyo ushoboye talent kimwe no cyita impano Imana yaguhaye nta muntu ugwaruka n'umwe atafise impano Imana yamuhaye gendwira hama nabo urabingene wigenza ko muri discipline kumbuda cyangwa biyaye umutwe utari mu nzoga utigenza nabi utagiriki ariko urakoreshwa mu bya politike gusa ukibagirana yakara yawe gusukira urakurikira imigambi y'urukume urakazeze na yakara yawe ukayibagira icya gatatu ukacurabuka cyumuja muri mukarati mbe ibindi bitoshe nibiki nyimbara amategeko mabiri katuyavuge nyimbara bamusanya ariko batugora ngare katubivuge cyo bita plaidoyer synergique kugira baje hano bayivugire hejuru nze biraronka inyishu ariko mbwa twatubwira tuti uratumya yuko nawe ariko baragira ivyo ama entreprise arashobora kuba ari umuntu giti ciwe cyangwa aramantuze ari kuja hano umutaji nuwagize ku giti ciwe agakera imbere nawe arashobora gufashwa nta kibazo hanyuma rero twavuga tuti baravuga ngo imigambi myinshi hari rero igashirana imigambi nyene ija mu biro ku buryo izana ico bita resultat ntivya biri ko biravuga gusa mu majambo kandi ugaruka ariko ururuka atawe bikoraje kubona amashahara hamwe atari make adakorera ku mugaragaro mubona ko ari inamba mu gihugu kugira gitororokanye kimenye amashirahamwe hari kugira bishobora kuyafasha gutera imbere amashirahamwe adakora adakora ku mugaragaro ibyo bya secteur informel biza gutibiza kubera ingene abantu babona ingene administration bikora uko administration igorana ya administration hamwe usangirira abantu bacabakenera bacabashaka kugira guhunga kubera avuga bati burya ndi kundakora muri secteur informel bangwa bagiye abantu bagashaka gukora burya amategeko agiye arakurikizwa neza abantu bagahayanwa bikora ku mugaragaro kuri transparent abantu secteur informel uija na cyane kubona yuko gutanga ikori atari bibaka bavyumva ivyo navyo bigenda birakomera kubera iki n'abajera ayo makuru nabo nyene berekana ko yajira neza abo pere de famille yabona yuko abantu batanga amakuru abandi bakayatungiramo badasigura n'ibyo ariko n'ibyo baronse ariko barabikura byose n'ibintu biza konona bituma abantu bavuga bati hatabaye bonje de la fête publique hatabaye kugera gutunganya neza ubutunzi bw'igihugu n'abantu baca batanguza baragenda bavuga tuti ayo dutanze yonyene agira guti twumva ngo nyuma y'akamadeni nitubona byose ni transparence budgetaire igeza ku ni transparence budgetaire niyo nayo tuzogana guhagarara ku minsi isa kuko bavuze bati dufite ideni ry'imiliyaridi 200 irenga y'amarundi ha mu gihugu hagati wose atanona iyo miliyaridi 200 y'amarundi yakoze iki batwara ideni ry'imiliyaridi 200 nitwubaka n'amashuri nitwubaka n'intebe z'abana bigira abana bakigira mu ntuze bivuga ngo dufite ideni ry'imiliyaridi 200 by'amarundi ngo twatse ngo aha mu gihugu hagati intebe zo twavuga tuti kumbure n'amakomande yobera mu gihugu hagati saba bacaza gukura hanze dufate ko abana marundi yokoraho izo ntebe kuzikorera ngaho kwa dufite imyaka 200 ngazobona abana bari mu ivumbi ivyo ni ibintu niyo re transparence budgetaire nukuzara tuga tujyo deni uri kuri iki byakoze iki kwa amahera y'igihugu y'abarundi. Ces initiatives, ces projets, ces entrepreneurs qui ont réussi, au lieu de prendre l'entrepreneuriat et laisser l'entrepreneuriat aux théoriciens, il faut impliquer ces professionnels, ces gens qui sont sur le terrain, qui ont eu le temps d'échouer et de réussir, d'expérimenter telle approche, telle option pour venir enseigner, sensibiliser, montrer, partager d'expérience afin d'inciter les jeunes ou les autres qui veulent commencer pour pouvoir commencer les